Reka nsubire ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu ndagoye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndagwaye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira amakuru akomeye cyane ndabwira ukuri bibaye mu nyuma zuko kuri ubu ngubu habonetse amakete asa n'ayabonetse ubwo umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza yapfaga. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko ayo makete yabonetse kuri uyu munsi nkuko amasoko yacu avyemeza mu biro vy'umukuru w'igihugu. Reka turabigaruka ko kuri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi bigiye kuba mu gihugu c'u Burundi birafata indwi zidashika no kuri zibiri. Turabigaruka ko rero muri aya makuru akomeye cyane adushikira n'iki coba cavugiwe muri ayo makete yarungitswe ku biro vy'umukuru w'igihugu. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane adushikira turayagaruka ko reka nsubire ndabakangurikiye cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akani kukaryonda gusaba muri kumusi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazo jyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru akomeye cyane abahejeje kudushikira avurwa mu bisata bitandukanye igisata ca politique umutekano n'agataya kazina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera mu karere k'ibiyaga binini bakayadushitsa ko tukatosora tubashitsa ko mu bigano vyacu vya misi yose ido nido. Kuri ubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane hejeje kudushikira. Kuri ubu habonetse umutegetsi yoba ariko yica abategetsi mu gihugu c'u Burundi. Habonetse umuntu yoba ariko yica abategetsi mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko bikekwa ko uwo muntu ari umuntu akomeye cyane nga mu gihugu cacu Burundi. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Umukuru w'igihugu nyene c'ubaro General Major Evariste Ndayishimiye yoba atari mu bumbare indwi zishika zibiri kubw'amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu. Hari amakete kuri uyu munsi yarungitswe kuri ubu ngubu akaba yasanzwe ku muryango w'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Amakuru akomeye cyane adushikira kuri ubu bigaragara kandi bikaba biboneka yuko kuri ubu ngubu hari umuntu ariko yica abategetsi mu gihugu c'u Burundi. Ikibabaje cyane nuko ayo makete asa n'ayabonetse ku itariki zishika 6 Ruheshi mwaka wa 2020 ubwo ku itariki zishika 8 Ruheshi mwaka wa 2020 ariho umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza yaciye yitaba umuremyi. Aya makuru rero arasa nayibonekeje kuri ico gihe mwarumvirije amakuru twabashikirije kubijanye n'umugambi ukomeye cyane wari uwo kugandagura umuhisi Petero Nkurunziza. Ariko ubu amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira yo kwizerwa n'amakuru ateye ubwo batugira ngo tubashitse ko ku mukuru w'igihugu nyene c'ubaro General Major Evariste Ndayishimiye umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi nyuma yuko uri bukurikirwe n'urupfu rutandukanye kandi ruteye ubwoba rurimwo ibihangange bitandukanye. Abikitse mu kiza cuko umukuru w'igihugu nyene c'ubaro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu ariko araronka intererano irya nino mu makungu. Biravugwa yuko kuri ubu bahejeje gufata ingingo ikomeye cyane. Kuri ubu rero General Lengiyome Bunyoni biriko biribazwa niba yoba ari we ariko ari muri uyu mugambi. Gusa nanone abihinga mu vyerekeranye na politiki bakibaza ingeni General Lengiyome Bunyoni yo bikoramwo kandi apfunzwe nabi cyane mu iwero rikuru rya Gitega. Turibuze kubaha umuco ku vyerekeranye n'ibiriko biravurwa ku mukuru w'igihugu nyene c'ubaro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko aya makete yararimwo amajambo akomeye cyane yoba agiye gukurikira urupfu rw'umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ukurikiye kuri iri genekerezo biravurwa yuko ari igihanganye kigiye kuburwa irengero na cane cane mu gihugu c'u Burundi. Bibaye mu nyuma zuko kuri ubu ngubu n'ubuvugishwa bwari buhejeje imisi itari mike yibwibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yuko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene c'ubaro General Major Evariste Ndayishimiye yahawe ishano yose twarabashikirije kuri iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Twarabashikirije ibijanye n'umugambi n'uburyo wateguwe ingene wateguwe umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu nyene c'ubaro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero abahaye umuhisi Petero Nkurunziza ishano kuri ubu bagira banarihereze uyu mukuru w'igihugu nyene c'ubaro General Major Evariste Ndayishimiye. Umuvyeyi wacu rero amagara yiwe arageramiwe abasenga ni musenge vyo bigira bibe nk'ivyibonekeje muri Gabo. Ariko nanone amakuru akomeye cyane nuko umukuru w'igihugu nyuma yuko baravye yuko batomutembagaza agihema kuri ubu bafashe ingingo ikomeye cyane yo gukoresha inguvu ziteye ubwoba na cane
mu gukoresha ukugandagura uyo mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Reka tubivuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane bibaye mu nyuma z'uko umujenerali akomakomeye yibonekeje mu mugambi ukomeye cyane. Umwe muri abo nyene yaciye atabwa mu mvuto mu buryo bw'ibanga. Kuri ubu twaronse amakuru akomeye cyane adushikiye tugira ngo yose tuyabashitse ku biganiro vyacu vya misi yose ido nido. General Guillaume Bunyoni igihanganye nga mu gihugu cacu c'u Burundi nyuma yuko nawe nyene azi ibijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza na cane ko yahora ari Somambike wiwe. Amakuru rero ava mu biro vy'umukuru w'igihugu ayo makete arateye ubwoba. Asigura iki canke yoba ashaka kumvikanisha iki mu gihugu c'u Burundi? Reka tuze kubigaruka ko muri irido nido ry'amakuru twabateguriye bika mu nyuma z'uko igihanganye General Prime Niyongabo naco nyene gihejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atanze itegeko ryo kwanka yuko Keri Nkurunziza yokurwa mu mabanga kandi vyari vyashizwe ko umukono n'igihanganye General Prime Niyongabo. Amakuru rero adushikirana amakuru ateye ubwoba muri ubutegetsi bwa Gitega bwo bugira busambuke. Reka tubigaruke ko vyose mu buryo bw'ido nido bika mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira ayo makete ari ay'urupfu kuri nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu amakete yibonekeje ku biro vy'umukuru w'igihugu biravurwa yuko batanze ico bita warning mu bihe bitarenze indwi zibiri. Kuri ubu rero iyo warning yoba ari yiciye ku mukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Reka tubigaruke ko mu yiri aya makuru akomeye cyane adushikiye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko kuri umukuru w'igihugu yoba yarageragejwe kugandagurwa kandi akaba yarahatswe kugandagurwa na bimwe mu bihanganje bitandukanye nyuma yuko amakuru akomeye cyane ava mu biro vy'umukuru w'igihugu ajeje kudushikira. Reka turaza kuyagaruka ko mu buryo bw'ido nido. Ni munyemerere amakuru yacu tuyatangurire ku yandi avurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye avurwa muri politike. Reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru avurwa ngaha Igitega. Umugabo w'imyaka irenga 40 yarayiyahuye mu ijoro ryo kuri uyu wa 27 munyonyi mwaka 2023 ku mutumba Nyangongo. Amakuru ava kuri uyo mutumba avuga ko imbere yo kwiyahura habanje utumvikana hagati y'umukenyezi wiwe n'abana biturutse ku mishwano isanzwe mu nzu. Mu nyuma arabirukana baja kwaka indaro ahandi. Ayandi makuru akomeye cyane nuko mu gatondo ko kuri uyu wa 28 munyonyi mwaka 2023 bagarutse muhira bamusanze yarayiyahuje umugozi. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane adushikira mu kibano abantu bamuzi ko yobana neza n'abandi uretse ko yakaza ishavu cyane. Bavuga kandi ko hari haciye igihe banamutabaye aho yari ku mugozi naho nyene ashaka kwiyahura. Ayandi makuru abajejwe intwaro kuri uyu mutumba nanone bashikiriza yuko bohanura abantu bose kudashavura gushika aho biya ku buzima ahubwo habaye ikibazo bihutire kurondera ababumviriza hanyuma bihanure. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane musomyi bihora bishika ugashavura canke kuri ubu ngubu ukaba wiyumvira yuko uragomba kwiyaka ubuzima. Ivyo sivyo. Reka ayandi makuru tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane aje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi nyuma yuko kuri ubu ngubu agakuru keza abanyeshuri bahora babura aho bicara kuri Ecofo Buhoro iri muri komine Gashikanwa nanone mu ntara ya Ngozi baragiye bagabanye ingabire y'intebe zishika 120. Kubw'amasoko yacu umuyobozi w'iryo shure Mahakwanke Panciye nanone bivugwa yuko amenyesha ko iryo shuri rigera ku mwaka w'icenda ryari riri mu bukene bw'intebe bitagira izina. Agira ati abanyeshuri batanu basangiraga intebe imwe. Abo rero na cane nibo banyeshuri bo mu wa mbere mu mwaka wa kabiri nabo mu Binyoni. Hari n'abandi bahora bicara hasi kubera kubura intebe bicarako. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane adushikira nuko uyo muyobozi ari kumwe n'uwujejwe indero muri komine Gashikanwa Manirambona Alexis bakaba banezerejwe na cane no kwakira kuri uyu wa 27 munyonyi mwaka 2023 ingabire y'intebe zishika 120 zitanzwe n'ishiramwe Hope for Better Future rifashanya n'ishiramwe rigizwe n'abanyeshuri b'abarundi biga muri kaminuza y'iriri mu Bufaransa. Amakuru rero adushikira rero hamwe n'abandi barundi baterereye izo ntebe zatanzwe zikaba zifise zose hamwe agaciro k'amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni zishika 5. Bamuhaye nanone
Chancellery arongoye ishiramwe Hope for a Better Future avuga ko icatumye bahitamwo iryo shure ari uko babonye ingene ivyo vyose vyakozwemwo nyuma yuko baravye amasanamu ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Iryo shure rifise ubukene bw'intebe. Amakuru yandi rero aje kudushikira ku bw'amasoko yacu, reka tuze kubigaruka ko mu makuru yacu ido nido bikamunyuma zuko abo banyeshure bari kuri iryo shure bakaba bakengurutse cyane ku bw'ivyo bikorwa vyuko boba baributse yuko bafise ubukene bw'izo ntebe kugira ngo amasomo yabo abandanye kuba ashirwa mu ngiro. Kuri ubu rero amakuru yacu reka tuyabandanirize nanone ku makuru akomeye cyane avurwa nga mu gihugu cacu Burundi. Abivye imfungurwa z'abanyeshuri muri Kirundo baciriwe uru rubanza. Kuri uru rubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uyu wa 27 ku Munyonyo mwaka wa 2023 ku busumba bw'ibifungurwa muri Ecofo Gitwenzi Centre nkuru y'igihugu ya Kirundo yafashe ingingo zikurikira. Ingingo ya mbere, abitwa Audience na Paul na Michel bagiriwe n'icaha c'ubusumba bukabije no bahanishijwe gupfungwa imyaka 5 bazoriha amafaranga ashika 9,600,000 y'u Burundi ahuye n'ibipfungurwa bivye, kandi bakazoyateranira ayo mafaranga ku rugero rungana kugira ngo babone inyisho. Kuri ubu rero muri urwo rubanza rw'ikibiriraho witwa Eugene na Clementine na Innocent barejejwe ku vyabagirizwa vy'ubwo busuma. Kuri ubu rero hambavu y'ivyo ibipfungurwa vyafashwe bizogurishwa amafaranga aje mu kigega ca leta. Kubwa amasoko yacu rero iyo ni inkuru itavuzwe ko rumwe na bimwe mu bihangange mu vyegereye ibohero rya Gitega. Kubwa amasoko yacu rero bikaba bivurwa yuko ibintu vyoba bigira bikomere cyane mu butungane, bariko baravuga yuko kuri ubu ngubu ibintu bitaba biriko birameze neza, ariko amasoko yacu yegereye ngaho ariko aratugirira amatoza. Turaza kugaruka tubibashitsa ko vyose ido nido bikaba mu nyuma zuko ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Umurwi w'abatimbo Amagaba niwo waraye utahukanye ikibanza ca mbere mu gisagara ca Bujumbura mu mahiganwa ashira aya nyuma azobera ku murwa mukuru wa politike Igitega. Igice ca nyuma c'ayo mahiganwa kikaba gitegekanijwe ku genekerezo rya 2 Kigarama uno mwaka. Ayandi makuru rero uko twebwe mu fiyofunyo, reka makuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira avurwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi nyuma yuko amakete yasanzwe ku biro vy'umukuru w'igihugu. Kuri ubu hakaba hataramenyekana uwo bayarungitse ayo makete. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira indwi zidashika zibiri umukuru w'igihugu nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye arashobora kuba yagandaguwe ngaha kuri iyi si turimwo. Kuri ubu ibintu vyoba bigira bikomere cyane, turibuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ajeje kudushikira. Ivya politike kuri ubu birajeje kuba ibintu bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi na cyane muri Etat Major no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Hose biravugwa yuko barimwo abagambanyi umukuru w'igihugu nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko ibihangange bitandukanye bivuga yuko avuga ariko atagushira mu ngiro. Kuri ubu atakurya umunwa igihangange Bob Rugurika umumenyesha makuru wo kuri RPA ajeje gushikiriza amakuru akomeye cyane y'ingene umukuru w'igihugu umuyise Petero Nkurunziza yagandaguwe, uburyo yahawe isumu n'ibindi bitandukanye vyose. Rero nkuko twabibashikirije kuri Burundi News TV, reka tugaruke ku makuru akomeye cyane ku makete asa nayo bayarungikiwe umukuru w'igihugu nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye. Biravurwa yuko kuri ubu hari igihangange kiriko kirica abategetsi b'u Burundi, kuri ubu kikaba kitaramenyekana, ariko amakuru tugira ngo tubashitse ko mu buryo bw'idonido na makuru adahumuriza ku mukuru w'igihugu nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse yuko kwigenekerezo rya 6 ruheshi mwaka wa 2020 ariho ayo makete n'ubundi yarungikiwe umuhisi Petero Nkurunziza. None kuri ubu yoba yarungikiwe umukuru w'igihugu nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye. N'ibintu bejeje kuba bikomeye cyane nga mu gihugu cacu Burundi, tugira ngo tugaruke ko mu buryo bw'idonido umukuru w'igihugu nyene cubare General Major Evariste Ndayishimiye yoba agiye gukurikira ibi bihangange nk'ivyibonekeje muri Gabo n'ahandi mu bihugu vya Afrika. Mwibonekeje kandi mwarirabiye ibijanye n'ingene ibi bihugu vya Afrika vyibonekejemwo gahunda yo gutembagaza ubutegetsi. None kuri ubu nibi biriko biraba, gusa hariko aribazwa niba uyu waze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi ari we yoba ariko aragondagura abategetsi bakomakomeye, niwe yoba ari muri uyu mugambi wo kwica abategetsi bakomakomeye nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Gusa ibigaruka ko na benshi nuko General Ngiyome Bunyoni yoba hoba hariko haribazwa
uburyo ariko arakoramwo ibi vyose biriko biraba mu gihugu c'u Burundi, na cane cane ko apfunzwe ahantu kandi akaba apfungiwe ahantu hakomeye cane mw'iboro rikuru rya Gitega. Kubw'amasoko yacu rero General Guillaume Bunyoni murazi ko yahora ari somambike w'umuhisi Petero Nkurunziza, murazi yuko yahora azi amabanga akomeye cyane ku ntwaro y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Murazi ko General Guillaume Bunyoni yatawe mu mvuto ku mvo zitandukanye nyuma yuko hari yatanguye kumvikanwa yuko ho bagiye gushirwa ahagaragara ibijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu caje c'u Burundi, nyuma yuko bigaragaye yuko kandi bikaboneka yuko yoba afise amajambo ariko atangira nk'uko amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu avyemeza, namwe mu masoko yacu mu migambi abene igihugu baba bashaka gushikako. Amakuru akomeye cyane rero turi bugaruke ko mu buryo bw'idonido bibaye mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu ibintu vyoba bigira bikomere cyane. Turonse amajwi y'ibanga y'agacamutwe yashikirijwe umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko ataratahurwa uwo bayarungitse ayo majwi. N'amajwi yavuye kandi akava ahantu hakomeye cyane, na cane ko kwatahura bikigoye cyane nk'uko mu biro vy'umukuru w'igihugu bashikiriza. Amasoko yacu y'ibanga akorera mu biro vy'umukuru w'igihugu ahejeje kudushitsa ko amakuru akomeye cyane tugira ngo tugaruke ko mu buryo bw'idonido. Bikaba mu nyuma z'uko ijyanganye nga mu gihugu cacu Burundi General Prime Niyongabo n'abandi bari muri ako karwi ko gufashanya bagafashanya mu gutembagaza ubutegetsi no kugandagura umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, nyuma yuko baravye yuko umukuru w'igihugu atokurwa ku burongozi bwo kurongora igihugu c'u Burundi atamasase canke ataninkoho zivuze mu gihugu c'u Burundi. Umugambo ukomeye cyane vyo babigira bikorwe nk'uko vyakozwe ku muhisi Petero Nkurunziza. Murazi yuko abari muri politiki y'u Burundi kuri ubu ngubu nandi bo bahoze ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ibi rero vyo babigiye gushika mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko kuri ubu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayuba nawe nyene yoba ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko ari humvikanye yuko nawe nyene yaciye aremba. Ariko amakuru ava mu biro vy'umukuru w'igihugu nta makuru ahumuriza ku muvyeyi wacu mama Burundi, turibuze kugaruka ko mu biganiro vyacu vya misi yose idonido. Bikaba mu nyuma z'uko ikiriko kiribazwa ko na benshi bimwe mu bihangange bitandukanye biriko biribonekeza nga mu gihugu cacu Burundi vyoba ibiri mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD n'ibindi bihangange biri mu mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wa CNN n'iyindi migambwe itandukanye yibonekeza nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndabibutse yuko umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yoba agera agandagurwe canke atabwe mu mvuto. Amakuru akomeye cyane adahumuriza nyuma yuko vyaboneka yuko nawe nyene yahora yegereye umuhisi Petero Nkurunziza ibintu vyoba bigira bimushikire vyoba ari ibintu bikomeye cyane. Ikiriko kiribazwa ko nibihangaje bitandukanye nga mu gihugu cacu Burundi n'impamvu umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ariko yiyegereza Keri Nkurunziza, kandi nyene amakuru akomeye cyane adahumuriza yoba ahejeje gushika. Reka rero tuze kubigaruka ko mu biganiro vyacu vya misi yose dutambutsa kuri mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Bikaba mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira Keri Nkurunziza yoba agira yiyegereze kandi yishikirize ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Niye mpamvu yoba ataradugije Keri Nkurunziza amapeti? Niye mpamvu yoba yaratumye Ndayishimiye yiyegereza Keri Nkurunziza? Ibintu birajeje kuba ibintu bikomeye cyane kandi muri politike y'u Burundi ibintu birajeje kuba ibisetso, na cane muri politike mu butegetsi bwa Gitega, na cane ko bwoba bugira busambuke. Rero turibuze kubigaruka ku makuru yacu idonido. Reka nsubire ndagukangurukire cyane nshuti munywanyi, turaza kugaruka tubasigurira ibijanye n'amakete yarungitswe ku biro vy'umukuru w'igihugu, na cane ko hari n'ayandi makete aka kanya ubwo twaheza gutosora iyi nkuru bivurwa yuko yoba abonetse ku nkuru kandi yoba abonetse ku kirimba c'umukuru w'igihugu Igitega. Vyose rero reka tubigaruke ko mu rugo rw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ho bagira hafatirwe ingingo ikomeye cyane nyuma yuko umuhisi Petero Nkurunziza nawe nyene yaciye yitaba Imana ku igenekerezo ry'umunani ruhesha umwaka 2020. Kuri ubu rero vyoba bigira bishikire umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Amakete bivurwa yuko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu yoba yahawe indwi zibiri kugira ngo abe avanywe kuri ubu butegetsi. Reka tuze kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. Reka tubire ndagukangurukire cyane nshuti munywanyi twabanye muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Iteka umunezero n'ivyo tubipfuriza, nizere ko wajeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma no kubuse video urabanditse
ijambo sabone pyondeko uracurabana arakazojya naho nyene pyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tuzatambutsa kuri Burundi News TV ntimuje kure iyi ni Burundi News TV.